Shalom shalom guys, nize ko mumeze neza aho muri hose. Twagomba kubaramutsa. Ku mazina ni Danny the Worshipper, nkaba mu Kanyosha, nkaba mu ihuriro Network. Nkabasengera muri Philadelphia Wide Gospel Church, nkaba naserukiye abandi baririmbyi. Tubatumira dufise festival ikomeye cyane izoba mu kumunani tariki 21 Nyandagaro. Rero twashaka kubatumira dutumira n'abandi baririmbyi karibu vraiment dukore kuba cyo guhimbaza Imana nkuko intumwa zabikora zakorera hamwe zasangira byose reka tuze muri uwo mutima komsa tuzamuri kuba Imana rero Imana ibahezagire cyane ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo aho muhereye mwese ama ku mazina nitwa Nibitanga Yannick ama nk'abasenga muri imvyi wo muri Muha nk'abasenga muri Eglise Beloved Church mu Busoro nkaba ndi mu Muha Network ikoranga muri Muha nkaba dufise festival izoba mu kwezi k'umunani tariki 21 hama hashatse kubatumira mwese aho muherereye mu mihingo hose aho muherereye uyu munsi muzoze mufatanye natwe muri wa mutima guhimbaza gushira hamwe Imana ibahezagire cyane gose yarapfuye n'umwami uyu munsi turidegeza Shalom shalom hama nitwa Elvis Mugisha nkabandi umuririmbyi akorera muri Muha nkabandi muri network yo muri Muha nashaka ndabatumire muri festival twimirije gukora muri yo network izoba tariki 21 z'ukwezi k'umunani nkaba nifuza ko mwoza muri beshi muri ico gihe kugira dushobore gushigikirana twerekane ko twahagurutse muri Muha mwarahezagiwe. He's the king, he's the king of the Shalom shalom ku mazina yanjye nitwa Ndayahoze Prote abasenga muri Ziba handi mu mugwi wa network yo muri Muha kwaya mu kare ka Muha nyene tukaba dusanga dufise festival tuko tutategura izoba tariki 21 z'ukwezi k'umunani shatse kubatumira mwese kuza kwakira umugisha w'Imana mu gushikanira mu bikuba byacu mwarahezagiwe cyane.